Okay, dutangura ikiganiro rero. Ati bimeze gute? uyu muvukanyi wanje jewe yaranyandikiye muri iyo minsi iheze Mm. arambwira ibibazo afise ukuntu akazi kariko karagenda. Yitwa nde kwanza? Yitwa Ndayishemeze Patience, Akaba ari he? ari Arabie Saoudite. Afise ikibazo kihe? Afise ikibazo c'ubugwayi vyanse kavuzwa. Agwaye iki? Agwaye amaso aramurembeje, ari hafi guhuma. Mbere urabona no guhuma vyatanguye kuko vyanse kabona, vyanse kavyuka, cyomba ko umuntu ageze habi. Birumvikana. None ntaco mwakoze kugira ngo avugwe mu mutabarize mu bivuge aho babwirizwa kumutabara? General mubwiye ati none nta kuntu wobwira ayo ma office muri office yakurungitse canke iyo bakwakiriye nta bufasha bafise bo gufasha. Arambwira ati jewe naratabaje mugabo nuwo nandikiye wese ntanyishura, nabo telefone bumvise telefone isonye sinzi ko baba bari mu buzi bwinshi bashobora kutwitaba, ntago badukurikirana. Tinamubwira ati none ubona basi byogenda gute, umuntu yo guha ubufasha gute, none jewe no gufasha bigenze gute? Arambwira ati nuko wobwira mama akagenda muri office basi akavuga ati none umwana ko mwege mwamurungitse, igihugu cyamurungitse yavuye muri office, bimeze gute, ubuzima bwiwe bumeze gute, muramukurikirana? Naragerageje kurondera mama nawe uba haraguye ama connection, biba ngombwa ko arinda kuva muhira akaduga kwibarabara ku gasantre kugira ashobore kuronka connection. Ariko aboneka rimwe na rimwe, naramurungikiye audio ndamubwira ukuntu bimeze, ndanamutelefona mugabo sinashoboye kumuronka. Gusa narumvise amakuru yuko telefone yapfuye. Okay, tukiri ngaha nyine utuma mama wawe mwene wanyu ni mwene wanyu nyine kugira ngo utubwire amakuru neza, office yamusafirishije yasafiriye ryari, nivyo numva ngomba kumenya. Ni mwene wanyu muvukana canke ni wo mu muryango? Oya, ni mwene wacu tuvukana kuri papa umwe na mama umwe, jewe ndamukurikira ubugira kabiri. Okay. None yasafirishijwe na agence yihe aba mu Burundi? Jewe yambwiye ko yasafirishijwe na agence yandi yo mu Kigobe. Yitwa gute? United Lioness Recruitment. Yes. Yego. Ageze muri Arabia yashikiye muri office yitwa Kafa. Yasafiriye ryari? Yasafiriye mu kumunani itariki 31 z'ukumunani 2023 2023 niho yasafira agera muri Saudiya. No kuvuga ro yaramaze y'umwaka urenga. Imyaka 2 zokwira mu kumunani. Yari muri kontra. Ego ari muri kontra. None muhamagaye ijya agence yiwe kugira ngo imufashe kuri uwo bugwayi afise, bashobora babwira ngo iki? Twege ntabwo batwitaba, ikibazo ntabwo batwitaba. Yaragiye anyereka ama message angirira screenshot kuri ecran daba n'abarondeye mugabo ntago banyitaba. Ego. Atari iki kibazo afite cy'amaso agwaye, ibindi byari bimeze neza nk'ibyo gufungura, guhembwa, agashara kagenda neza? Bo agashara
kagenda neza nubwo bamuhemba batevye mugabo bayamuha. Gufungura arafungura. Ariko ikibazo nico kutavuzwa mu gihe agwaye. Iki ni ikintu gikomeye cyane nacyo kuko urumva nta muntu ashobora kuhatavuzwa nyine kuko twese ntiturimwe amabuye umuntu agwaye atavujijwe ashobora no gucapfa urumva ko nivyo vyigwa birashikira abarundi kazi bari hiyo bakaza barapfa hano ndabona iyi miti niyo bamuhaye none y'amaso aho bosi we w'umugabo yamujanye hirya y'ejo mwijoro kwa muganga saa sita z'ijoro vyanse gose ndibaza yanse gose naho nyene ari umugabo wenyene avyiboneye ko umukozi agomba apfe kuko umukozi arabwira mabuja ati jewe ndagwaye mugabo mabuja wewe ntashaka kuvyumva. Rero urazi kaba bosi b'abagabo nabo baba bafatiriwe cyane ababosi b'abagore aribo baba bakurikirana abakozi cyane. Bosi w'umugabo agiye kubibona ateba nimba abonye ati byo tuzanira ingorane yamujanye saa sita z'ijoro naho nyene yahagaritse akaza avuze ati jewe ngomba mfe. None kureka atagahagarika kare akarindira ko arinda kuremba. Ico rero nico kibazo. Erega reka ndaguhanure keshi abarundi kazi kubera gutekereza nabo bariyica nabana bivuze buri munsi iyo ufise akabazo ugerageza uburyo ukerekana mu buryo nyene ugakoresha reaction nyene action iboneka nimba ugwaye kumva ntibikunda nturindire kugera aho udashobora kwivyura ahubwo ryamo gishobora kwivyura wigire nk'uwapfuye urumva bakubitizana amazi ugume uryamye hasi bagukubise bagukubite mugabo apana kurinda kugera hahantu inguvu zizohera zose urumva ko boss yarabonye ko aremvye acamujana kwa muganga vyumvikana ko yagerageza kuguma korana ingwara sivyo ego rero iyi ni kosa no munda dukurikiye ngaha ubonye ugwaye isigarize utuguvu two kubahenda ko aremvye mugabo gifite utuguvu kuburyo ugiye no mwibarabara wo kwiruka mugabo bereke ko wahwereye mugabo ugeze mwibarabara kuburyo boco uvuduka ukiruka urumva niko bano bantu mubwiza kubana mu bwenge. Boje ndakurikirana ibiganiro mugira cyane ukuntu mubahanura ukuntu muberekeza ukuntu bakwiye kubaho nanje naragerageje kubimubwira. Yambwiye ati umugore arakaze kurusha umugabo ashobora kuzana abantu bakanyica nabizi ndamubwira ati none wowe uremeye guheba ubuzima bwawe bugende hore yuko nyene kandi wiyumva rega we wiyumva mu mubiri ukuntu umeze sawa yase kuzana abantu yavuze ngo arakaze nyina buja wiwe ndaguciremo ngo ntiyo kwemera gutakaza ubuzima none barabufise ubu barafise ubuzima nanje nivyo namubwiye ati gerageza werekane ingwara werekane kugwaye n'ubundi ari ugupfa wapfuye niho rero ibyo byose bibaye. Dada yangu wiyishe urapfa jenda ngumara bahimpanura ubanda bahimpanura wiyishe urapfa abazungu abarabu abantu bose bafite uko bagwera n'abantu ba mbere bagerageza reka mvuga abarabu gusa abandi bonda bareki nivugira abarabu bajya n'abantu bibikoko batandukanye n'abandi bantu no kuvuga yuko Imana nimugarukana tukamuronka ku murongo urabona ubu twamubuze sibyo ego Imana imugarukanye ku murongo tukamubona kumbure hari abantu baza kurondera bakamenya ukuntu bamuronka ikintu cya mbere kihari ni kubanza kumwereka yuko umwarabu umubanye umutinya uzorindu uhava uri umucakara wiwe akurenganya ntacyo uzopfa wimariye uri mu rugo rwiwe no kujya ntuzojya neza ariko akuravye igitsuru kamura bikindi mugabo cyashika ivyo bikorwa mu minsi ya mbere niyo mpamvu tubibigisha ahubwo jewe muze murabashira muri groupe abagomba gusafira bose muze murabigisha ukuntu bimeze batarahaguruka umweretse ubwoba umwarabu umweretse ubwoba basha nivyo ashaka kugendera ko nawe wewe mukawukana bakawuke ubutumwa uzubumuhe niyagaruka nitwogira Imana twamubona bo ariko biragoye gose none nk'ubu baza ko byagenze gute ko yaciye bura ku murongo none
jewe nagerageje kurondera abagenzi biwe bariyo kuko hariho n'umukobwa nyene baba hepfo yacu narinda mufise nimero ndagerageza kumubwira ati ndonderera patience arazimiye aravuye ku murongo ubunyene je arambwiye ko afise ikibazo yagerageje kumurondera kuri appel direct yamubuze yahaye nimero n'abagenzi biwe batatu ati bamufashe kumurondera ku nimero direct bamubuze bisobanure ko bamaze kumwaka telefone yazimije. Kuko twako turavuga mukivugana genzi nyene mukivugana usivye ivy'amaso izindi ngwane yakubwira afise zari zihe? izindi ngorane yambwira ko afise nta zindi sha ziriho zari ingorane zo gukora 24 adafise basi no kuvuga ati amasaha 5 avuze ati kuko kenshi yakora musi wose ataruhuze rimwe na rimwe niho yaryama 6 n'inusu z'agatondo saa 5 bakaca bamuvyura agasubira mu kazi kandi. None ivyo navyo niba ku biro ntibaba barabigishije ukuntu muzobikora? Ngira ngo barabibigishije. Nabo barabikwigishije wowe ntiwagiyeyo? Oya ndi muri Kenya. Sawa rero bumve ko nimba bavyigisha ku kazi ku biro mvuga ni kuri agence hajya bigira ajya ma office basafirisha parabigisha ibintu nk'ibyo urumva wewe umwarabu uri kurarya akaguhamagara ugacaguruka urumva nivyo nyene azama guhamagara uri kurarya kandi uzohaguruka. Umwarabu akuvyuye ugacuvyuka mu mwanya wo kuryama ngo inguntekere icayi uzamuvyuka aguhamagara ukamwikawusha mutuma mugwana igihe naguha ni ukujana ku biro nta kindi bisaba rero ko mubikora mu maguru masha kuko iyo utevye kubikora amenyera ivyo nyine mumenyereje ntimushaka kumarana umwaka wahora uvyuka mwijoro kumutekera icayi akuvyuye hama akubwira ngo vyuka untekere icayi wanke bisaba ko mubikora imbere y'igihe uzoza urabibwira n'abandi bavyumve n'udukurikiye ngaha vyumve. Akamenyero niko kantu kica abantu bajya abantu ni babi cyane akamenyera ariko rero nico kintu gikomeye cyane kuri bo. So reka moment izo nimero za ijya iyo agence yabo yaba safirishije nikunda kwitaba ariko turagerageza turabe nawe gumuraba kwaje ku murongo agiye ku murongo ikintu cya mbere ucugira ucumusaba nimero za boss yabwirizwa ko yaguhaye zino nimero imbere y'igihe urabona ko twazibuze iyo tuba tuzifise byari byoroshe. Aha rero nta n'ikimuranga ufise nta na passport nta na kimwe kimuranga mfise usibye kari wabifise. Ibutsa rero basa amazina yiwe abakurikiye kano kuganiro dukoze kagufi amazina ahavuka abavyeyi biwe agence yamusafirishije n'igihe yasafiriye. Amazina yiwe yitwa Ndayishemeze Patience. Avuka muri province Cibitoki intara ya Cibitoki commune Buganda zone Ndava umutumba wa Nyamitanga kwibarabara rya kabiri hepfo y'ibarabara. Abavyeyi biwe papa yitwa Mpitarusuma Nikodemu batazira Musese benshi baramuzi kwizina rya Funde mu maso yubaka amazu. Mama nawe yitwa Mureka Mbanze Jacqueline. Yafashe urugendo yasafiriye itarike 31 z'ukumunani 2023. Yarungitswe n'ikigo kiri mu Kigobe office yo mu Kigobe yitwa United Learners Recruitment. Kungira nibyo. Acagira muri Saudi yari ashitangira gukora yari. Nukuvuga maze guhaguruka izo tarike 31 sinzi iminsi bamara mu nzira sinibuka igihe yatubwiriye ko yashitse
ariko yaciye ashika haheze iminsi mikenya yamaze indwi imwe aca aratangura akazi okay. arimo hari icyo mwagomba mu mbaza ariko oya ntaco ngenda kubaza nivyo gusa nagomba kumva nivyo umva duce dufatira ngaho umwanya yoba yaramazeyo uko biri kose wose yoba yarawumaze ari ku kazi kandi uvuze ko n'imyaka ibiri yagomba yimaze yagomba mari kontra ego yagomba mare kontra nizere ko tuza kumenya amakuru yiwe rero kandi n'ababijejwe kino kiganiro ndazi baragikurikira baraza ko utanze umwirondoro ukwiye uko biri kose baraza kugerageza turaba ukuntu yose twamenya ukuntu ameze ubwo turabashimiye murakoze Imana ibahezagire baturindire uko biza gukurikirana murakoze nibagira amakuru uronka nawe uyampe sawa murakoze nguma ngerageza nguma ndaba ko ndamuronka nabwiye nabo bagenzi be bagume bangeragereza bakumva telefone yuguruye bace bazimwaka bace baziye murakoze sawa murakoze turabashimiye Nshuti zanje mwavyumvise uyu rero murumva ko ni umurundi kazi nawe nyene bitoroheye kuko agwaye amaso n'uyu mubona mugabo urumva agwaye amaso kandi n'ukuri murabibona namwe ngwibi si byo guhisha murabona agwaye amaso kandi ariko avamo ibintu amaso yavamo ibintu bya bintu by'ibirirarira aragwaye cyane ubu nawe nyine asabwa no kuri gutabagwa yaba bishobora rero mushobora kudufasha mwene wacu mwene wanyu mushiki wacu ntahave amera nk'uko abandi bamaze iminsi baburirwa irengero abandi nabo bagahura n'ibyago byo kwitaba Imana kubera ko batavuwe nihagira amakuru muronka namwe abankurikiye ngaha murazi hishe niko dufashanya muce muyampa kuri uyu mwene wacu uwo mwene wanyu umushiki wacu murakoze